Sasa ndamutora mubwire Gracias. Papa. Ciao. Muzanyo amahoro. Meze neza. Muzanyo amahoro. Karibu. Sawa. 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 Chenda wengine ndashaka. Sawa. Shasha cyane. Mana yacu. Shasha nyine urabironka mu mwanya. Shakira mubwire ibyo bishasha. Urabona ko muzanye nayo. Gracias, je vraiment umutima uguma wangu. Sinza amashyushyu gusa ntibikigaye. Umutima uguma wangu. Narakubwiye yuko mishu yambeshe gumuhari. Mishu si wabimbariye. Naye ko bari. Gracias, ni navyo vyari binzanye from. Hakuzanye ikigamije. Nanje gusaba imbabazi naramubesheye. Sha? Naramubesheye. Aho uri mukuri. Ndahaba frame. Mishu. Wabivugiye. Bijya bintu wabivuze kubeka mishu. Wabitumwe nini? Impamvu yukazoyikubwira owe manzi umbwire ko mbabariza. Ahubwo ngiye ko rafite imagara. Biriza we dasi. Hakuzanye. Je nukuri. Mishu yarandondeye. Kugira nsabe ikigongo nce ndamubwira ati jewe nta kigongo nshobora kukugirira utaje ngo usabe ikigongo twe na dasi kuko waraduteranije. Rero Mishu twaciye dupanga umunsi kugira tuzanane. Urabizi dasi jewe wangumye ku mutima. Nubu ndacagukunda. Kandi nditeze yuko nawe uzombabarira nkuko tugomba tubabarire Mishu. Mishu. Nukuri Mishu. Agasanga waje kumbwira bijya bintu. None wabivuye kukiga Mishu. Ariko Mishu. Wabikuye kukiga. Umuntu akakwizera vrema. Zarashitse da. Gacuja kugira ibintu nkabi. Zarashitse vraiment. Ako kavuga ibintu nkabi. Buryo hajya urazi ko Hajya warisha umuntu. Nukuri? Some black. Gusaba imbabazi nyene nawe. ariko jewe nukuri naraguhariye. Ndaguhariye kandi wumva amahoro. Jena je vraiment ndaguhari mugabo Mishu ukungene nari ndakwiteze ku mugenzi wo ku mutima warangiriye ikintu ntazibaga mugabo Imana impe kuvyibagira gusa narakubabariye na jewe hajya nukuri hajya yari mipango wagize imagine vraiment shano wabitumwa niki kweli impamvu zoyimenya ndumva naje oya nukuri Imana icyanyohe nuko icyanyohe yibe nuko ari waje kumupresenta kuko kandi wabona ko mwizeye burya nukuri naye ndamwizeye Mishu sinari nzi ko ngira ibintu nk'ibyo nubu Jesse ndataha gusamisha umva amahoro nyene nakubabari nibaze ko musubiye ku mukizere mucyakera ariko ntusubiye nawe uzogaruke tubiganire je uracari ngaha you never leave in my heart sinzigera ndakwibagira naho ureka kubabarira uhora nabyemeye neza sindabyemera umugabo ndagusabye umenye ko atari jewe nabikojeje byose umenye icabitumye cyose n'uyu even darushe kandi uzogaruka tubiganire ndaryohewe shambona no twari ko turihuta vraiment mbona ari ibintu byinshi byahinduka zoza vraiment reka tugende sawa merci nziza tuzosubira buriza bro iby'akazi urabizi ugumye ufite nataka kazi nzogukora nza n'uwundi nta buro chef ahubwo no kongereza abakozi chef nibikewe no Jeni sawa uza gute je ndanyotewe numva nshaka ndanyotewe uri mushasha we mu kazi ngo ushaka ibyo sogota nibike banza n'amahera ngaho kwa uzoza yangahe zana bwa chef banso naguhe dimire ngaho mushenzi ahubwo namanza mpumotsi numva nyotewe tora sogota mushenze hamugire cuvuze ariko menye uko mu kazi kiwaca atarugufi urakoze chef kibire turimeke nawe nucukwega byose genzwa n'amakino imbwa niho gakinjira mu kazi none gashaka amafaranga akwiye kweri Jeni sawa grand frère yamfashe nabi aramfata nabi je nishaka namutotse ni kare akazi namba idiri ziboneka mu mbwenze dukorana nawe urafise ngufu zo gukora akazi ma ko twamaruterura ibintu by'ibiniga urabishobora wewe namakito isawa juvai jenjemba aho hirya gato yi grand frère yamfashe na cyane cyo tabe bamushinze we kora nk'amata utazanye n'amafaranga wanzaho twebwe wacu ni hari ya ruguru ngiye kumera je ndakunda no kwibajana nawo njiho
Siyaho. None kuzengana iki? Jenje kugira namba bikunda mu nyakire dukorane akazi. Wowe ushora akazi? Yego. Akazi dukora urakazi? Ufise ibiro bingahe wa mushenzi? Mbona ufise akaboko kanyonyose nk'intuza. Warashobora guterura umuntu afushe. Nagusize muhi ukundi. Turi kwa sinata. Ufise gatangwe wa mushenzi. Kwa sinata ngaha. Bosi. Ya. Umukoreri. Uwo mushenzi reka tumushire mu kazi ariko menye ko atagufyena mu kazi kiwacu. Etse. Nta bintu vy'ubwana bwana. Arakoze chef. Ariko menye yuko hakenewe 10,000 ngahanya bifeke. Yego ndaza kuraba ukuntu nza kujaho. Urabasanga pubu nyene yazanje yambo utayazanye nawe cugera. Ahubwo ndugika ku kazi mu mwanya nca ndayazana. Ikindi kimwe no kubwira coje mu kazi kiwacu nta bintu vy'ubufeke twe dukeneye. Dukeneye umuntu akora ko twamaturonka akazi kingubu. Ufyenye iwanyu ruguru bambwa. Ako nosubira ruguru no vuma mpfa kwe. Sawa. Uti. Uje mu gatondo. Urenganya. Avyumvise? Yego. Sawa. Abonye aho twere. Nga. Bosi. Akajama kaona gutegesa. Kajama kabuza amafaranga ubundi twa dukeneye abakozi benshi reka kandi twama dukora mani kasaba abantu Katukakire bosi. Bo ndakumva nta kibazo na kimwe ariko mugabo mukandi aza kubashikira mu kazi. Sawa, okay, hari umuntu turi kumwe tugiye tuvugana gato ndakubwira. Okay. Umuntu nawe mwari muvuga Amakuru rero. neza Meze neza. Ese minshi cyane warembeyewe. akazi kenshi nguma niruka tuba turi mu kazi kenshi. Yewe n'amakuru ya dasi gute. Makuru ya dasi. Makuru ya dasi ni birebire. Mugabo kandi sifise uburyo nabikubwira gusa umutima wanje urababaye nubwo bitegezwa kumenya jewe gusa ndumva umutima wanje urababaye. Ujya dasi mugezana bishoboshe aho nyene ni uyo babarije. Yego. Ujya dasi bisa nk'ivyahagaze byatwa na dasi. Bisa n'ivyahagaze bitumwe n'umuryango wabonye ko kumbure bidakwiye bamfata nka musaza wiwe ibindi navyo ni hatari mugabo hakundi gusa ndababaye ndakubwije ukuri ndabaye mu mutima wanje kubera ko dasi namaze kumukunda namukunda mugabo kubera ko bivanye no ku muryango wabibonye sishaka kubandanya nkunda na dasi. Yego. sha muga rero umwanya umwari na rezo nahise kwe nta kundi wovuga wewe ya none usumeye kumbabaye urero uvuga yuko ari je noba narabitumye naragiye mu matwi y'abavyeyi bariyo aya mugane baze ko bica ivyatwe nawe bica bigira tuyatagifasha none ubu nturashobora kuntahura no gutahura gute ntibikunda umbereza nk'ufise igikomere kinini mu mutima urazi kumbuza umuntu ndabizi muga ubu rero umbereza Alicia n'ivy'urukundo ntibiza kwanza kubireka nkuko mama yampanuye reka mbanze ego ayanyibutagira we pati kandi urumva nubwo vyokunda sinuhava ca nkunda umugenzi nkunda we kandi umugenzi wiwe necewe hari na kimwe nta na kimwe we urumva we bakubwira ko ari mushikawe necewe nanje twarabanye reka ndakureke tuzobivugana wowe siko ariko merci ego ariko mugabo wumve ko mbabaye oya nukuzi urihangana zikukuza ukunda birashika sawa turi kumwe yego Sasa nagutumiye ko nikimwe. Ashaka tuganire nyene nk'abantu bakuze. Ako bijya bintu mwambwiye koko nivyo ibi. Shamishu vraiment. Bijya bintu yaje kutubwije nije yatanguye kubwira. Nukuri bijya bintu nivyo. Kuko je wibuke ko nigeze kubikubwira. Oya. Niwe none unje twopfiki nawe. Je ndacagukunda. Kandi iminsi ngize iminsi ndakwiruka ko ngerageza kugira ngo mbone basi ko nosubira kukugarura ngarura umutima wawe usubire kumva ko umyimva haheze igihe kireke nawe urabizi. Nanje urabizi nk'umuntu byari byamire mu gice.
hano urabona twari dukundanye na Kucavu urumva nawe byari kugushikira n'umuntu yanyitayeho birenze urugero nibyo kandi kubera amajambo yaba yurya mukobwa ntiwari kureka kubyemera ariko naho nari nkundanye na Kucavu basi nyine basi bwamukunde cyane nari nkigukundana basi nayo sakandi ugira cyangwa ndari je ahubwo Jesu urukundo gusa ubu hageze ahantu numva je vraiment uguma mu byimviro byanje ntagufise sinoba ntagufise nta mahoro noto ubimenye ego vraiment narakomeretse ego nawe baragukomerekeje ariko je ndacagukunda vraiment nihanganire kuko yakaba ari wewe nawe ukumva ry'amajambo mishambye ndazi ko ari kuva ngaho uvuze ati wapi wa muntu nabitabuye byose abantu ni kurya bameze gusa abakobwa ndabizi ko turi bari bimwe rimwe cyane yaragukunda nivyo byose bibaho nawe yarankunda ariko je naramubwiye ko bitabaho byatarukundo gwe fisi nshaka kuguma nkunda wowe nanjye ndagufise kandi ubyumva ego merci ubwo jeri ijoro ryabaye ryiza cyane sorry kose nishimye ariko rabiha amasaha ageze friend ariko amasaha baranyica amasaha ni meza byose kibazo na kimwe uko biri kose birashimishije umugore wawe nkuza kumubwira ko waraye umugore ntangondora ni iwanje ni mu rugo rw'iwanje ko aribyo yahisemo ngira gusa nyine nanjye nta kundi nemeye ikiba nkuko nari ndi kumwe na sheri wanje ngiriye tugenda tugenda usigaye ntangorane gusa iri herene hemfasha no kandi ndanabimenyere usanga ndanagukuye uri sheri wa fake unari bora kunyambika herene friend Ma phone yanjye twaragwa Erega soso ni boza kazi azogaruka ariko azoguma tuba hafi azoguma ari hafi yacu none erega ntiyoguma ngaha cyane mama ni urasemo uruhara ariko asanga ari usemo uruhara oya bihebye mama biki hari ibintu mwamuzi nanye muri kuje mwamisha uca kuma wimvira ngo nibijya oya ariko mama bije jewe nakazi nje ko mutabibi ego flashing Cadê sal? Você traz outra coisa. Não pode? Foi? Algo que gira algo. Me suava mutekera. Ndabizi ko munkunda muguma mumvuga. Aya tugiye kandi nabonye hari ikintu muzi mwebwe mwamishije. Twerana. Ababo mama na dasi. Yenda na mama gusa. Tumve karatanguye. Aya. Ninaga wowe yange sunira yako. Karata. Benga ni nyonzi. Arahindutse. Bo. Hari ikintu ngenda babwire nubwo mwe mutari bwakimenye gusa mama arakizi. Gusa mu rw'amatezo kukimenya ku mwanya wacu. Sibyo? Gusa ni moba. Bandushiye ko kwandaza ka kuza. Sawe. Uyo ni kavyo. Bo murabizi ko ndi umwana w'umuhira, ndi umwana w'umurongo. Sibyo? Mugabo turashaka kutabandanya tubana hagufi cyane gose nkuko byahora mutabona nta hanga nkuko uraheje kubivuga ngo ngize imisi neke. Nukirugende. Bendera gatore. Ukanora amazi. Nzokonguraje nivyo nakubwira mamazi. Mama komba jehe mama ngacho urizi ko. Abanze reke nafse. Ba. Yo kuvuga ko rero kumvuza akazi yaje gukorera igitega. Igitega hose. Asa uzocuguma wewe. Pizza tugire. Ni surprise nyine. Igitega rero muga nubwo nzova igitega sinzoshikira ngaha. Hari ahantu yaje kuba mucara mama marabitse. Yararose umukozi ko naherutse ambari iki umukozi umukozi hamwe ntwaye ibintu ejo
bambwiye ko umukozi bambwiye kaza kuza uyu munsi ni ukuvuga ko sinzire ko yaje mbwa ndizera yuko nzosanga umukozi yaraje ko telefona ngo mbari je nzosubirayo mvuye Gitega ego rero nivyo icambere no kubashimira ibyo twabanye Chama murahisha ibintu na mama kandi mama niko ameze ama ash abika ibintu byose by'imisaho nababwiye no aho hari agumana imihari Jesse ntabibabwiye none narindiriye aze kubibibwirira bo rero reka manze shimire cyane mama na Mutama nubwo atari nga noneho byinshi nzobivuga na Mutama yaje sivyo mugabo mwambereye umugisha nanjye ndasenga Imana ko hari icyo yongeza ko kugira ngo nanje ivyo ko simbona uburyo nzobishoye iciza mwankoreye mama ndase yakumengo urashavuye ariko kushapura gute noze byo wankoreye bibiki ari ibintu ahasanga rero mama yarase mu ruhara sasa nakubwiye umvise urabizi wewe oya reka kwa murano mwenzi gasangari akana rimwe gabire muri ngende na dance ratangweho mama reka rero ngende ubura sure mahari yakugira negeranye ry'amadokima n'amadone yose isigaye imeze neza ego sure navyo ndibaza ko urugendo ruzoca rubeca sawa sawa uteko namusi n'uteka shaka yo sivyo jene kugiye wewe uzotebe ngomba kugera uzobona Igitega ndasika kundi ben usangayo werinde ngoda kubwira aya werinde gutempo Ikura wayi Waitiro we umwanya wose usinziriye ndori wishenga iryo teka ry'uko umwana wa boss aza iryo teka ry'uko umwana wa boss aza kwicara impande yanjye ndabitewe neza oya jewe ubona yishaka kuzengera kukubaza nukuwe icyo gituma yicaye ngaha nyina numva mbere ndusha nashaka gushikana nawe inyuma gashinja ibintu je nta kibazo numbaze fra wewe zamudakubaza jewe nta mugore ufise rero ushobora ubu bwanwa gaca bibaza ngo ndi umutama wa rwose no gutigera uduga ruguru wararyohewe no ngaha ya urumva ashaka kugenda ndamujyanye ahubwo ari abo ndondetse ndakura reka rero kurondetse umuki bagenzi bandi bishobotse mugabo ya habwo nukera kaduze kajya ujya mukozi wacu ujyaho nyene yaratashe sinzi nuko azogaruka mbe azogaruka amikindi urya ico dupfa ego ni mwiza urumva arafise agataye nyene kongoreze na conference baramukunze mugabo urumva nta dususu nyene ariko nyene bengo nta dususu ushaka ibisusu ntuzi none ko nawe bishobotse oya wowe ujya nzomukubwira niyaze ndashaka mugutangira bukebuke ujeje turakundana nzomukubwirira bukebuke acuza mukunda byiza uko urumva nyene irifuye ko nzotaha ntwaye amahera ni baby arashaka ko mukazana je nzomukubwirira kweli je nzomugupangira naryohewe kuba wicaye impande yanje ariko kandi kuhaguma vyoba vyiza vyari tutanguye je ngume ngaha ati mubonye ne mama yosanga nincaya nta na kimwe none ukagira ndi igikoko aya nuri igikoko nyene je sindana ko je nta nuko nta na kimwe vrema muga nyene kuko basanze nicaye ngaha ibyo byoroshe kweli kasha nyene numva ndushe ngoma nje koga cimba ndaryama gatoya okay we gusa isho uzogikorere ko cenza mukubwirira ko nyene kuguma uri umwe ni hatari canke mu bure mugarukano rya muyaya koko hari utundi ko ndahomba nakaboko kareko karagenda buke buke aho wari waravyibushe nuko uzoduge nukuri garuguru baragukumbura oya nzoduga sha none kashandike kukwishinga ngiye kubanza koga gatoya karibu wow shushu yambi unezeleze fata neza ndaheza fata nayikumbuye ça va karibu merci
ufise freshe aha kera dogufise nyene abona neza aho wari waberewe pe merci bébé oui ça va OK ça va Bininda kukumbuye cyane. Apana bisanzwe je ntundusha. Oya nukuwe. Meze neza. Ke freshere ni zose. Be ahugure. No musini wanzane kakano nkunda. Ndaza kugurira agenda naki. Nta kibazo. Mbiza pe. Haka nushaka kubwira. Yo nyarutsa. Nizere ko kakuryohera. Yo. Wewe kora nyarutsa ubwo. Umbiriza. Shaka wewe na jewe ko tugira mariage. Wari waratebeje bebe n'ukuri muhira hajya nakubabwira na presence arindiriye iki konzi byose ubifise umbiza chef muhira namaze kubibabwira byose muhira barabyemeye naraberetse n'ifoto yawe naberetse ifoto yawe byose barambwiye nta na kimwe tuzogufasha byose itariki ya mariage uzobanze ubaze mama wumvirize ukungene bigenda yo mama urazi ngena gukunda mbega kandi nkaho usanga baramubariye ko dukunda mama ntuzuka bizi bebe dutembo urukundo rwacu ruzora apana bisanzwe rero umviriza tugende tubitegure neza itariki ya mariage tuyitegure tubivugane aho rero tutegure itariki yo dufate nko muki nusanga bitesa yo biba bitese nyene hajye nyene yo muki nyene ese turondera sare nyene imeze de sana be urabiryoherewe je numva nzoryoherwa ni numva nyene bo amiryango yiko yakofirira icyo ndagukundira wo tuteme chérie mviriza kuraba rero undi musi tukazovugana tukabitegura neza bikagenda neza yego nta kibazo tujya dusubira handi mugabo ndakumbuye nzokujana ushaka ryari vendredi muri weekend c'est très bien nanje mbafise akaruhuko usanga nyene abizi ko mba nare kipe kenshi merci beaucoup ndetse uzokwambara Sawa? Tena. Sawa, neza cyane. Kuberewe cyane none. Reka nobora kuberwa gutenda ngufise. Bishasha. Naenda mkombo. Hadi. Usa no kuntelefona umamagara umwanya wose iki. None ndagukeneye. Oya nawe ujuragira ucishe. Naenda gufitiye na bishasha shaka kubwira. Avyitetse. Wewe nawe kintu wenza cha utangira kucyoherwa kamanza ndika ka telefone. Umbwira uruzimba numva nyene nyene kumenje kintu gishasha. Kintu rege gishasha ngo menda kubwira. Anzu cho? Ya banzu mbariro gya tugire nayo ndagenda ku kazi. Amasaha ne karansi. Kwe ku kazi. Barira kugira ngo kubiresha kintu nagomenda kubarira. Kije nyene iki? Ngomenda kugireshe. Turiteguriye umubebe vuba. Umubebe? Umwana. Umwana ashe. Urazi iminsi nari maze tone umugore tutavyara. Ucuva ko narose umwana bigenze. Uratomboje reka kwigirisha. Ivyo tuvyoze maze nibandanize ku kazi. Shero urazi rero ibintu gusina. Nakubwiye ko mfise umwana nta bindi bintu. Ivyo tuvyoze maze nibandanize ku kazi. Zinda nibiki. Urazi iminsi maze je n'umugore utagira abana. Nda rero nkurata. Bragi ivyo. Changaha. Simba nkundi ibintu vy'imiki. Urazi gasheri ico ndakubwiye. Aha burya je nawe ntituvana. Simba nkundi ibintu vy'imikino nk'ivyo. Simba nkunda ibintu vyo kuyayata. Hewe ntunarinda unyikura. Je niwe yumvira ngo mbaye bwabukobwa mugira ivyo mwishakiye. Aha je nawe twafatanye ntituvana. Umviriza. Dekora mwereke. Dekora tuyage. Umviriza twumvikana nta kibazo. Wewe na ivyo ndakubwira. Ushaka amafaranga none banze kita kubwira. Kuba twobana ndafite undi mugore cyo nikimwe. Kigira kabiri ku kazi bo cabanyirukana. Nanzira nimwe mfise ndo bikoramo. Ikintu ngoma ndakwereke. Nta mugenzi ufise. Rondera muri baje bagenza abahungu ufise ndakwereka idiri basi. Jewe ndagusinyira sheke yuzuze gutora 10 million ku kazi ndagwa sheke hama uraho umugenzi wawe wishira kiyonda.
hama ivukiriwe ndaguha amafaranga ikindi ushaka niki vuga we yuko je ndaguha 10 million amafaranga arahari ejo ucuza gutora sheke ko kazi amafaranga arahari hama urabugishira ko amatubandanye bisiga mwana je nzobanze kari gwanje ko ninzira karenga inda nitwo yikorora ngo twice mugara wisha ko nzoga amafaranga ndababeshe ono nabasanzwe ago amafaranga ndayafise sawa reka ngende ejo mu gatondo kinda nta kibazo na kimwe amahera ejo mu gatondo uza gutora amafaranga kandi umenye n'ubundi uzogumvire nta kibazo sawa bayi mwaraye gute mwoko je numva ameze nabi uba ntameze nabi rwose je kuveje meze nabi ya umugongo wacitse sinzi ivyari byo n'ukuri sinzi ko ari uburuhe oya kandi ari mu mutima ndavyumva mu mutima basi nyene meze karibu karibu murakomeye muraho yego turashima byiza cyane hama nanje ndabaze nyene mvuye ahantu kure cyane sinzi gaha kari kwa Mutama Karori yego naha nyene ashimishije nari nyerere aho mwibarabara nabuze bacibanyereka ko ninjira ngaha ubajije ntuzimira naje ndabaze nyene muraho rero umeze neza ukuri turashima kiretse ivy'ingwara biguma bihuragura nyene ingwara ni hatari nyene amagripe n'ibindi biguma vyateye abantu nyene ngoba nyene ntaravyihanganiye ni hatari hama nanje Mutama Karori twahora dukorana hariya hanze naje hariya hanze naje none ubu ntimugikora oya biragoye ngera kugira ibintu vyagenze Mutama Karori aragwara twashikiwe n'ikibazo ahantu twakora kubera twarakorana nyene yari yahora n'umushefu wacu niwe yadutwara mu bisanzwe baciye bamukura rero oya ahubwo rero twashikiwe n'ikibazo twahuye n'abagizi ba nabi baraza baradufata baratuha baraturasa numva ko rero yari umushefu bateye bamurasa Yesu yari tazima inkuru nziza madame mwino misi imana irimo iratukorera ibitangaza yego abona ko ibintu byagenze neza byo kuri Paul byarashyize mu mahoro ubona aho na visa y'umwana oya yabonetse yego yabonetse yo imana ishimwe bravo yego imana iratutwenze cyane habwo n'umwana sinzi ko muhamagara twabimubwira mishu ari ngaho hanze mishu ingo mwana ingo numva ndyohewe reka ntora agakuru keza mwana agakuru keza mwana rero kagenda aya masaha kagenda mishu nayi nkiko ndakora ibintu byo mu gikoni bo mwana nanda ufite agakuru keza visa yabonetse kandi yabonetse kandi witegure kugenda mu mezi 3 ariko imbere yo kugenda hariho ibipimo bisabwa carte jaune yo ndazi uri umuganga urabimenyereye mbo hariho bazogupima inda bagupime umugera hepatite B mengo n'igituntu ni ibintu bine nta ashama exam azobakenewe nta ngorane bideni badakora vy'ama exam ataco bitwaye sawa muzobikora hatari ngenda gutsuma n'ingoga cyane none kumenda ntubyishimiye oya ndishimye cyane Sawa. Kajagari.